mzee baba Juma, mbona kama una furaha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watu endelee tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litakuwa wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Saa ngapi hadi saa ngapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Watakuwepo kina nani pale? Nakwambia, watakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daudi pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Ai sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto. Chirore. Mwana mwiza. Amakuru yawe. Ni bon. Biraza. Amakuru ya Andre musheri wawe gute? Api. Byaraheze. Nani mwebwe ntimuguma hamwe mugwa deplace bumva uno musuri kumwe n'ubiye eje kumwe nakanaka. Mama we. Kabisa kumbwira amajambo yanje. Nico kibazo cyo abana beze cyo kibazo cyane. Mumva mwebwe ntimuramba n'abakunzi ba. Oya. Kirazira. Yaro chaga tuvuze turofisa abagabo beza. Isinzu nziza. None nkandire wamuhoye iki? Rero twarahebanye iminsi myinshi. Warahebanye kera? Mama wewe ngo nibikiriwe namwe. Mwahebanye kubera iki? Ande naramusanze afise undi umugore. Asanze afise uwundi mustomi. Emwe rero mukunda ko bavanga. Ariko ngaho usanga ufite nk'abagabo batatu bane batanu mugabo wewe bamaze kuvanga gwacha ngo birakubabaje. Sawa. Bon en fait kwanza ndagushimiye kubona witavye wemeye kusanga iwanje vraiment grand merci sana. Hama ndazikura uraziko mama kera ko tutakiri kumwe ndazurabizi. Natwe rero umuntu umaze kuba marié kuba mu buzima budafise umugore ni ikintu kitoroshe urumva. Rero ni mpamvu anagomagaye ngaha hari ikintu ngene kumfasha. Cyane ni kuri Samantha. Yes, Samantha nshuti yawe. Okay. Urumva ndazi yuko baheruka nawe nyene gutana n'uzina biza bishaka. Sivyo? Ndabizi ko biza no mugenzi. Urumva? Je kwaje byarambabaje kubona biza yikura Samantha. Umukobwa mwiza nk'ujya ukamwikura ni kizira. Nko kuri batore tuzi ibintu n'ibindi burya ni kizira. Urumva? Rero je namukeneye Samantha kumbwira umugore wanje. Yego namukeneye vraiment jewe je m'enfou biza ibyo bapfuye jewe sindabirabane bindaba. Nkeneye ko Samantha ari wazanga muri inzu ngaho. Sawa. Umushira ku mustari ndamukeneye. Jesse nkeneye ibintu bya fiançailles biri umwanya muremure. Copinage zitagira intumbero. Urumva? Samantha ndamukeneye nkeneye ko ari wabanga umudamunga. Urama kuno kameze nka Samantha kuno gafise inzobe. Kaje ngaha. Urumva? Kashagacika karawo. Rero ico kintu ndagusabye ukinkorere, sivyo? Agashimwe kawe karahari. Sivyo? Agashimwe kawe karahari. Wari umwana w'itawuni rero ico kintu sinzi ukuntu rero uzokifa. Uzi ko kunzo kimfasha muri ico kintu. Samantha. Uzobishobora ko ndazi ko uri umwana w'itawuni. Uzobishobora nyene. Noti ko twabagenzi cyane je na Samantha. Ibyo site ndamubwira asiga gusa yemera gusa. Samantha ngende ndamuzi. Hano Samantha ni umuntu turabagenzi cyane. Ndayego niyo mpamvu naguhamagaye. Basha sindi ngene kufunisha kugira kwera. Samantha yarafise umugabo. Mugabo ndibuka ko barakundanye n'umutipe umwe uyimbere n'umupapa bavyibushe afise uruda n'urupatro.
tazi ko muri mukundira bafise imiti cyari gifise amahera ariko kibyishe bya bintu usanga bifise inda n'umusozi ico kimufasha nuko gusa mwebwe abakobwa sindi ukuntu imitwe yanyu imeze umuntu afise amahera ako ashobora kugana ku kigabo gifise inda n'umusozi ico kizogufasha iki mugabo rero Samantha ntiyamukunze aguma asize amahera gusa mugabo atamara ugumuhekenya gusa niyo mpamvu umusangano nikiyo urumva wakaka no gukora mu banki amahera aguma guca mu bintu gusa kubera none ngire gute naco rero ibyo byo kujya amahera rero bihagarike jewe nkeneye kujya yiwanje Samantha ngira ndamugire umudamu wiwanje erega bujya mugwe ari kintu mutazi naho uri mwiza udafise umugabo agushyira mu nzu bujya bwiza bwiwawe umva ntacuba bumazi kuko wowe wari wese yaraza akagutereta akakubwira ibyo yishakiye ugasanga cyangwa ko Samantha ko yongemera kweli urabona ko nta problem abasha umvuye ngaha kumubwira wewe ntangorane je nakubwiye agashimwe kiwe karahari sivyo ugumumbwira gusubira ibintu kuri buguma bigenda kandi umbwiza ukuri umbwiza ukuri ndazi ko ndabazana mu gisagara urumva mwego mumenyere kugira amadiri menshi urumva hari kici mukunda kandi muca mushira ibintu byo kuza murabesha uko akubwira kose mbwira urumva je nkeneye yuko namushira ku mustari nta bindi tangura igikorwa rero urumva nakantangura ko ndabizana mu nzi ibintu byo mu muje kandi nawe no shakarozuma amahera none ndashaka kumucarika guteka di ushaka muje ahantu quelque part mu fata gapule akaragu nagapiza hagi impande ko bakahajyatuma tuvugana ndamubwira byose ntabyumva neza nabitahura neza sawa ucuja he utahasanga ucuja muri oya change ndamuhira mbona ko amasako yageze kugenda kuja muhira reka ndakudepose rero okay katwigirisha sawa biterera sawa rero bya habira naguma mbona umengo urafise ibintu by'ibishobisho ushaka kumbwira ifise kweli basi musazaje yego mukobwa Akimana mtoyi wa Uwimana nawuzi Uwimana niyo Samandari kaga kobwa rero kimisobe Akimana yego kamye umwe avugwa ko gwari ntuzega ibintu by'ibifukuyo yarakibaza ngizindi mbangira basi rero musaza yaragize amatohoza cyamukobwa nokubwiye ku mugore wawe cyamukobwa ako sita nakwiri kabisa urumva kusari abantu bose baramutinya ngo bijya bintu birani sigari ingwara gusa musazaje cyane ingwara ngizi ingwara bwasita aje kwenye gituma kuva jewe kubera biriya bintu bya Samantha kuva biriya bintu bya Samantha amaze kubona ko ari umuntu adashoboka umuntu w'igihahe urangena nahise ndakubwira ukuri sister nje n'ukuri nari nabihevye ibintu byo kurondera ariko bahute no baho gutata mugoro ufisi kandi umaze gukura rero bishoboka je n'umusista wawe maze kurangira urya mukobwa n'umwana mwiza yaramaze kwitonderako namaze kubona n'umwana afise indero muza no waragize amatohoza ameze bien nuko nagize amatohoza abantu bose baramuzi kandi bamuvuga neza mugabo matohoza yanje njya mukobwa n'umunda kwa gukwiriye ariko urazi ikibazo sister jewe Samantha niwe bana je Samantha yari amaze kunkura mu mutima ujya mwibagire byose umukobwa bwa nyaretswe ariko no kumumbwira nunyibuse wa munsi uyo mureke weraba Akimana baje kwe kabisa no kuri gerageza musazanje kiri muvugani ujya mukobwa kuri je namukunze ndakuri nawe rero sindakunda kwibutisha gerageza ugire amatoza yawe uzakumbwira
Sister mugabo urazi yuko ari je wewe ndagufise kandi ndakutahura mu mpanuro zawe siko ngereka icyo kintu ngene ndagikorereko ngene ndagikorereko hama ikindi naco kigira kabiri wegene ufashe igisabisho kugira ngo sinsange nasubire kandi gukubita swata aho nugira ikibazo kukituru nkakubita swata cameba oya nugira ikibazo canibera padiri yego oya nishoboka ko je ndinga ndacari muzima nukuri sorongo mugabo uwo muntu urinze uvuga hash uramwizeve ndamwizeye nuko ndamwikundira wewe namuramaze guhura nkuko nyene twaravuganye na mama numva ngo ni cyose ya mukobwa ni cyose vraiment yiciwe na bijye bintu uzega bijye bibomba bijya bizohera tuzomugira amasengesho bijya bizohera bijya kandi bihera mu masengesho nkuko mugabo umukobwa kabisa bijya n'umugore akwiriye mwizi wacu azofata papa wacu neza baje kenshi sunda kuba ninga shawe ko ngunze kwibera Dubai bijya nari ngani wazoguma cunga papa oya ntacyo wewe tuzi umutima siko tuzi umutima ngiye kugikorera kuko numva n'agatima umenga karatanguye kumukunda kuko je naho ndamubona kubera rero bya bigwara nkumva aho niho sawa rero kuko numva agatima kweri gatanguye kugira kubera urandemesheje kuko umuhisimere mama yaraduha impanuro zikwiye yaduha impanuro kweri zikwiye ego gico cyimviro reka genda wiyumvire rero musaza wewe ugira ikibazo wewe tuza genzo kuryohe zo kunezereza aho ni sawa ntugira ikibazo kandi nagukundira musaza cyana kuryohe sawa reka nanje mandanye ngo rutukoka kwa Mzee, ni sawa? Ni sawa. Uragenda. Nagenda gushimire mwana wanje. Aho rero wabaye umugabo. Wewe ukiye kikiya kigore wacikunde. Ndakubwire gamuta. Narimviriye umwana uyu. Ndaryoherwa. Je naniyumvira ingene ujye mugura zuvaje muri rujya kuri kwimara nkazunguruka umutwe yumvira ingene azohava. Bikananira. Ure niyo ngiye mbona yuko yaciye ubwenge yabaye samandari rero ryazina namwandiri mukwiye samandari rero none gasamanda ndakubaza ubu rero igikwikira n'iki cyo wiyumvira mu wewe mu mutwe wawe igikwikira n'iki ega bo rero mvuga yuko kwanza icyambere umenya burya ngo nta mvura idahita niyo kwa nuba yarahise yego niyo umuntu avuga ati mwihangane muri deje ujya mugoye genzo mwikura ko yego umunsi n'umunsi ashitwara kitubwiye kabisa nkwari gira gute mwishwa nande n'umureretse twitwa n'umureretse ko siko muvuga hajya dosiye ujye twarahijeje urumva ubu rero igikurikira shaka ndondera umugore mwiza atari Samantha reka none kuri kuranyita kuri kurantanga kuvuga akarana azo ndire batubwiye Samantha yarakuroze ndire batubwiye ubwiriza rero ma ni Samantha hama wa mufiance kamwego mwebwe ni muri iki gihugu mwebwe ntuzi byabaye oya eriko none uri kujya mugenzi wanjye ntuse biza bishaka bishaka mwene ndabarusha niyo yashyize kumutwara Samantha kubye nuwagira rongore Samantha ariko yaramugutwaye nuko bimeze urumva mutatwara senze Imana irumva reka sirakubwiye ntitujya ku mavi Imana dusenga reka Imana dusenga ntubona baravanye kera sirakubwiye ni reka tujye ku mavi Imana izobikora nyaraguritsa rero nyarutse ndiko ndaginshaka ndagikorere ko oya bace muri rero kurujya mukobwa ariko nshaka gukorana n'inshuti yiwe ya hafi ya Samantha ngo mushikire neza yego kandi ndizeye ko ibintu bizogenda neza mutatu doro nkabuzukuru basa n'ibirenga abana basa n'izuba urabona kakeyira kuko nyine ari mwiza urabona gasa n'irirenga n'ukuri kwawe kajya umviriza rero mungira nkuri ibishoboka byose umviriza ni mugerageze no mugenzi wawe cyangwa n'abandi bagenzi bawe bareko byikunda kandi rero natwebwe tuzobyinjiramo kugira ngo
tugutera urwego n'ubundi wowe nawe urazura mukuru ugenda kuvugana na se nibyo nyuma nagomba kuvuga umuryango ndamona muzamukura ku murumvikana n'ujya mutara turakunda guhurira hahandi yego nyine umuryoshe mbere n'akantu tuzonda guhana n'amafaranga make uvugana nawe oya kanyota koko ni pi uvugana nawe ucete muze muze ngira ngo twatwara ibaruwa yacu aza yakire ni bashi ndamuhurira nabo bafise kamwe ndamuhira n'ubundi nubwo kamwe uko bimeze ndaryohewe kumva Samantha ashobora kuzoza iwacu icyambere kinegero rakizi kuba yarahebanye n'ijambo kuko iyo bagumana n'ujya mu ngo byose n'ibyokuru waje ikintu kindyoheza kuyonda tuzobyara sawa nimore biraza turashima Imana ko nagusanga ngaha ntabwo mufatiriwe rwose abakobwa beza hariho bashobora gashya nivyo vyacu nimore none turashima Imana mbona wowe uguma wakaka gusa urakoze hama ndakuzanira akaji kwanza tuganire wamaze kubombeka imihogo oya ndaje biraba nijongwa nabi sawa sawa ndaje kundura akaji ego Samantha mwana mwiza mwasa nayo kuiteke merci sana sawa ashika ende ashaka aryoshye ndaje kunda cyane aje niko nkunda nkunda kabisa inwa gotomera doshe gute gakotomera mapeta tarahera hano heza umukobwa mwiza inzu nziza ikirahuri cyiza akaji keza kutanwa none oya ntacyo ndangwa ndaza kunywa ntacyo ntangora bo andi makuru rero makuru ni meza turaho kabisa ego je nibaza yuko baze imbere ya byose naje guha pole nukuri kubona mugenzi wanje biza bishaka kwikura yatari je byarantangaje gose ramusha nibisanzwe byarantangaje kumva biza bishaka yikura ikirore nka wewe yarahomvye kabisa umukobwa mwiza nka wewe
iyo uri mu nzu itagira amatara urumva amatara itara rica riguma ryakara igisura yawe sivyo namubwiye nuko yaguma yigira ikizeze nkaho atabona iki hari umunsi tuze guhura muri ville urabona hajya muri ville usanga hari abantu benshi bose urumva usanga hari abantu benshi je hajya nko kuri 3 km wari uri muri ville nabona isura yawe gusa mu bantu ijana ariko biza bishaka vraiment yo c'est vraiment grave vraiment sino sava biragenda neza kutanwa kazi ndangwa nazo kakuryoheye oya ni keza bano kararyoshe cyane kararyoshe kabisa hama ni bazaye ko Kirore hari amajambo ari butungwa nje yaguha Kirore ngeza Kirore naramurungise urumva asambira yuko warukeneye ko tuvuganira wumva ije ubutumwa bwanje namuhaye yuko ari ubwi wanje nyene sivyo jeni bazaye ko jewe vraiment ndakuze sivyo jewe naho mwakwegana biza bishaka nukuri ni hajya nyene havuga ati iyo mugenzi afise umukopine wiwe kizira yuko mukubita kwa kajisho ngo rimwe nasanga ndi muri oruje gasanga kajisho ndakubise ko nikaja nikausha bati ubu petit frère nazanye icyo kuko bya nta kintu yambaye nk'umukobwa attention naho muri abavandimwe wumvise gusa mwene wanyu ati akakubita igisho ku mugore wawe cyangwa mu kopine wawe n'ubuvandimwe buca bupfa ngo yeje nakuba niyumanganye nkawera bati Imana yumfasha kwere uyu muntu baka numvise gusa ngo mwamaze kukura we nabiza bishaka byaheze uyu munsi naragize inuze ifete kabisa kubera nukuri kwa Mungu kuko je nukuri ndi mu bantu nimba ari abantu bagukunda kuri iyi si je simbona umuntu yabasubiza none papa wavuga ngo aragukunda nasumbye papa we arakubesha jewe urukundo ndagufitiye mukama ukigonga nukuvuga urushize ku nuzeye ku minzani simbona n'ibiro wopima kivyo urukundo ntari bwatangure kuzishiramwo mu aka kanya urabona bizana barakaruka kumpumukira numva yuko umenga umutima wanje nurakira igisebe kiri ku mutima ego gutomera kararyoshe gutomera uvuze izina biza cyane ngo umengo sinzi igihugu kurantwara kozo mvije zina biza iryo ni izina biza bishaka kigizira kirekire iryo zina ryari corona couple yanyu ngo Samantha wabiza bishaka ariko umviriza Samantha wa Samantha umva mu masama ndavyumva ariko sama wa sama Samantha wa Samandari ni couple ibereye uje nawe duhagaze ni kuri kwa Mungu couple ya mbere mu Burundi yo bari yakira urumva rero ndagusabye ni kuri kwa Mungu ugerageze umbwira ijambo ati ndavyemeye ndi nkeneye kumva mu gutwi wanje ati ndavyemeye bije bujya gutuma wahaye Kirore navyemeye nta kibazo je ndi wawe oya ndacavyumvira rindira deux semaines mukama ukigo deux semaines umva sinshobora gushashoka ndakubwira aho nyene hari ibinyuma mugabo umviriza Samantha ndi kwanza kuno Samantha umaye deux semaines uri kuranyica simbona nuronka nubwo buzima bwo izo muhemu nuronka za 2 semaines nari kumwe na Samantha nozikura he je mbona menga sikera reka nivyo reka yo 2 semaines ni nyinshi pardon vraiment ndabigusavye kuko yabandi mushasha kuri wewe byari kumvikana 2 semaines ariko je sindi mushasha kuri wewe
Oya sikera jembo nawo kwihangana. Oya Samantha nukuri yo. None gutumira ukacinone. Ingwirizi Bantu umwe kwanza kugira umuhogo ugororoke neza Jiyo nyene ndayiravyuko. Mbona gasura kawe Samantha nga. Ndaje gasura. Hinda bireke gasura ga Samantha nguri kwa mu. Daba. Bantu gutumire kwanza kanyata gahere. Samantha. Mbona gasura ga Samantha kusukuna. Samantha wa Samantha. Kawari kamwe kanzu karangi. Yo kwitwa Samantha wa Samantha iri wa Bahandari wa Shishwandari. Ayo mazina nanje nuzine yakubwiye. Je nitwa Samandari Bahandari Shishwandari. Bahandari ibyo bisigura Bahandari. Bahandari bisigura umuntu akunda ibintu byiza byiza. Abana biza byiza. Manzuru none ako kanzu nkaho kunusa uri wa Bahandari. Nkaho kajire kurafisa kanyo. Ya. Ndagusabye rero n'inyuma y'isaha ndaguhaye isaha imwe ucumbwira telefone ku telefone ati mon bébé Samandari Bahandari Shishwandari. Manzi umwaka ukaji kwanza ugaheze ibyo byose turabivuga nteje kunwa imbone yuko ivyo nakuzimanyo wabinyoye uvyishimiye niho nyineze ko akajinda kanu niba rero nakambi mpereze ndagatekere ngenda kanya mu muduga nta kibazo aho nangurane kabisa uri akaje ahubwo nziza gutora ngaje izo ngano numva ziri special sawa ngapemba nanje niko nkunda bankunda mwe nako sawa ahubwo nugume ngo no kwirarira no ngaha mu ndabiri cyumba nirarire ngaje zogaruka hanyu zogaruka hanyu ndondere ni cyumba niye jyambire ngaho no munsi zogaruka hanyu nta na program ifise no munsi gutumira gutumira kumenga na apita ufise nibiki gutumira oya ntugire ingorane Mzee baba Juma mbona kama unafuraha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watuendelee tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawe wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Sangapi hadi sangapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Patakuwepo kina nani pale? Nakwambia, patakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore Comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daud, pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto.